Savye mugire sabone ku batarabikora mu bihanahane ku bandi muzoba muterereye muzoba mushigikiye kino gikorwa c'ubutabazi. Okay, bakunzi bacu tubaramukije turi mu ntara ya Muyinga komine Gasogwe turi ku mutumba wa Butirabura turabandanya vya bikorwa vyacu byo kuraba impact vyagize kuvuzwa abantu hanze ico vyunguye mu vy'imibano no mu vy'ubutunzi ku bantu bakorewe ubwo butabazi bwo kuvurwa. Turashimiye abantu bose baterereye ngo kino gikorwa gishoboke dushobore kuduga mu ntara za ruguru kugira ngo turabe abakize. Turanuvuga cyane bari muri diaspora, turavuga mama nono ari muri Canada, turavuga Regis ari muri Canada, turavuga na Jamari n'abandi nyine bitanze, hariho Caritas, turavuga hariho imprimerie y'Imuyinga yitwa Infoat, turavuga na pharmacie y'Ibujumbura kuri Avenue la Mission. Turashimiye cyane na Shabani eka n'abandi na Papa Fiesta muri Sonavi, tubashimiye gose. Uno mwanya turi kuno mutumba wa Butirabura muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Mwumva ko twageze cyane, turi kumwe n'uno musore agira twibwire. Uwo twibwira nitwa Maniraruta Benjamin, navukiye kuno mutumba wa Butirabura, ndi hano nyene muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Iseze niho natangura kubona ikibazo cyo kurwara, ndagwaragurika nkabura inguvu, mu nyuma niho nanduka ndemba nkabona ibintu byo kuvyimba umubiri wose, hama maze kwipimisha nsanga ngwaye umutima. Maze rero usanga ngwaye umutima ndamanuka Ibujumbura, ariko kubera ko navukiye mu muryango utari uteye imbere cyane sinashoboye kuronka uburyo bwo kwivuza. Naciye ngira Imana ndonka ishyirahamwe rinyitaho, ngira murabibona uyu mugira neza twicaranye niwe yagiye arabinkurikiranira gushika ngere naho nivuriza hanze kubw'uyu mugira neza turi kumwe. Nagira ibintu byo kubabara, gutonekara mu ngingo z'umubiri, umutima ugatera nabi, nkumva impemu zihera, nkababara cyane umubiri wose, nta na kimwe nari nshoboye gukora kuko nari magara make, nta nguvu na zikeyi nigera ngira mu mubiri. Aho namenya ko ngwaye umutima hari mu kwezi kwa gatanu mu 2017. Yego narakunda kugwaragurika ariko sinamenya neza indwara iyo ariyo ngwaye. Maze kumva ko ngwaye umutima narumvise yuko nihevye, ndabura icyo mfata n'icyo ndeka kuko nabona ata mikoro mfise. Niho rero nagiriga ubuntu nkashobora gukurikiranwa n'aba bagira neza turi kumwe hano. Wari uzi ko umutima bashobora kubaga? Oya, nta na kimwe nari nzi, kuko nubwo babimbwira sinigera ndavyemera, bivanye n'uko ata buryo nabona bwotuma nshobora kubaga umutima. Narihebuye cyane ndabura icyo mfata n'icyo ndeka, kubera umwanya wose nagumana amakenga y'uburyo, kuko badusaba uburyo kandi twebwe navukiye mu muryango ata buryo nari kuronka. Ariko rero ndashima cyane kuko naciye ngira Imana nkaronka abamfasha. Waragiye mu bitaro muri ico kiringo wari urwaye umutima? Yego, imbere yuko banyoriyanta kuja kwivuriza hanze nabanje guca mu bitaro bitandukanye, cyane cyane aho nagwariye cyane ni mu bitaro by'Ibujumbura, hôpital militaire Kamenge. Aho bampa imiti yo kugira ngo ndabe ko nogira utuguvu na dukeyi, kuko nari nsigaye ndi umuntu atana kimwe ashoboye, no guhaguruka canke gutambuka nta na kimwe nari nkishoboye. Icyo gihe muri make ikintu novuga ko nari ngwaye cyane, namana ububabare, nkama ndushe cyane, nkabura inguvu kenshi, nkama mpema nabi, impemu zidasohoka.
Ntivyashika ngo bakongereze impwemu kwa muganga? Ivyo vyarashika, hari igihe zabura bigasaba yuko barinda kwinjira mu vyuma kugira ngo mpeme bivanye n'ivyo vyuma biriko birakora. Ntiwaca ubona ko upfuye umuryango, ntiwaca ubona ko upfuye ico gihe ntiwiranda? Nariranda cane kuko no mu muryango nubwo navuga ibikenewe wasanga bibagoye cane kubera novuga ati bantaho nikora. Bwo mu muryango mw'ubwo burwayi bwanje, umuryango novuga ati n'agatongo wari ufise waragatanze, iruhande yaho barongerako n'ibintu vyo kugurana barafata akadeni. Muri iyi minsi nyene turiho nk'uko nyene, sinovuga ngo duhagaze kw'iki kintu canke iki, tuguma twibereyeho buke buke. Uburwayi bwanje bwabasize mu bukene budasanzwe kandi bari babusanzwe. Tubandanije umusi bakubwira ati Benjamin, umusi wo wibuka wowe warwaye ukaremba ukagera kure, vyagenze gute? Umusi nibuka ko nagwaye nkaremba gose, ni kuva aho bambwiriye yuko vyase neza ko i Bujumbura boshobora kumvura, bakambarira ko nshobora kuja hanze. Aho novuga ko hari kw'itariki 8 z'ukwezi kw'icumi muri 2017, niho naca numva ko ndemvye gose hamwe n'intege zicika kandi atazo nari nsanganywe. Niho numva yuko nihevye ndabura ico mfata n'ico ndeka. Uburwayi bwawe n'umuryango wawe nubwo wari ukenye, ntibigeze baguta wenyene? Ntibigeze ubona ko umengo baguhevye, babona umenga wopfa? Oya, umuryango wanje wamye unyitaho uko ushoboye, wagumye ugerageza kunyitaho nubwo bari abakene, baragerageza. Hama n'abandi nabo nyene bakabandanya kudufasha. Ndashimira cane abambaye hafi mu bibazo vyanje, n'ubu bakibandanya bamba hafi. Ku munsi nja kurira indege, nubwo umengo nta na kimwe nari mbona, hariho ivyo nashoboye kubona bivanye nuko nari ndemvye cane, narasinzikaye mvyimvye umubiri wose. Narageze ku kibuga ku munsi hageze amasaha yo kurira indege, baca barambwira yuko ntoshobora kurira bivanye nuko bandavye meze, yuko noshobora gushika iyo ndiko ndaja. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'abagira neza vyarakunze, ndashobora gusaba urupapuro rwemeza yuko ibipimo bimeze neza. Hama uwo munsi birakunda ko nshobora kurira indege. Ego, ndashimira cane ba nyakubahwa mwebwe nyene turi kumwe, Alex. Ndashimira cane n'abandi nka Christophe. Ndashimira cane n'abakozi bo ku kibuga c'indege. Ndashimira n'abaganga cane nka Jolis Nzisabira. Ndashimira kandi na muganga Marco. Ndashimira abo bose, abo nibuka n'abo ntibuka, bose bambaye hafi kugira ngo bashobore kundokorera ubuzima. Maze gushika hariya, ivyo nibuka kandi nzoguma nibuka nuko banyakiriye neza cane, kandi batari basanzwe banzi, baramfashe neza ku buryo bashobora kuca bamvura n'ingoga bitagoranye. Ivyo navyo nkashimira cane umwigeme Oliver yabimfashijemwo, kumvo zuko ata rurimi nari nsanzwe nzi rw'icongereza, ariko yambaye hafi akaguma nkurikirana. Ndashimira cane n'abaganga bamfashije cane hariya nka Luka n'abandi, kuko bagumye banyitaho nubwo novuga ati ryari ribaye irya mbere tubonana. Mu kunkora sinovuga cane ngo vyagenze uko, kuko sinabibona, ahubwo gusa nuko nasanze ndimwo ivyuma, ndimwo amaserumu, ndiko ndafata imiti nk'uko ntazi ingene vyagenze. Sinovuga ngo vyagenze uku n'uku, ariko ico nshima nuko vyose babikorana umutima w'urukundo. Ubonye
uko wari urwaye ukabona n'uko wari umeze, urabona yuko uburyo abavyeyi batanze butapfuye ubusa. Oya, uburyo abavyeyi batanze ntibwapfuye ubusa na gato, kuko n'ubu ndacyahari. Bose barashima, bagashimira iri shirahamwe ryamfashije nubwo bamwe batabazi. Ego novuga ati vyinshi kuri ivyo nico nobivuga. Uravye ukuntu uburwayi wari urwaye bwari bukomeye cyane, ku buryo vyabaye ngombwa yuko n'inyuma yo kukuvura vyabaye ngombwa yuko hariho umuti umwe uzogumako ukawufata ubuzima bwawe bwose, kugira ngo ivyo bonye urabizi n'abavyeyi barabizi. Kumva uzofata umuti ubuzima bwawe bwose ntivyakubereye igitsitazi? Kumva nzofata umuti ubuzima bwanje bwose, sinagize ikibazo cyane kuri vyo, ahubwo gusa ikibazo ngira nuko usanga rimwe na rimwe hariho uburyo bukenerwa kugira ngo nje gutora iyo miti, canke kugira ngirishe ibindi bipimo bikenewe. Aho niho novuga bica bingora, nayo ku bijanye no gufata imiti ubuzima bwanje bwose navyakiriye uko nyene, nta na kimwe vyigeze bimbaye. Nubwo ndi ku miti y'ubuzima bwanje bwose, ndumva ko hari icyahindutse cyane, kuko navuze ko bwa mbere nari ngingi umubiri wose, ariko ubu ibyo kuvyimbuka vyaraheze. Bwa mbere sinashobora gufata urugendo ngo ntambuke, ariko ubu ndashobora gufata urugendo, kandi nari narahagaritse n'ishuri, ariko ubu nararisubiyeko. Jewe ico noshikiriza kuri ibi nuko nosaba umuntu wese, haba muri ministere canke ahandi, nosaba yuko umuntu wese yogira icyo afashije mu gihe yumvise hari umuntu afise ikibazo cyo kwivuza canke ikibazo na kiriya, ariko uburyo bukamugora. Nibaza yuko intererano y'umwe wese yogira icyo ifashije, kuva ku muntu muto muto gushika ku hejuru. Kamenge narafashijwe cyane n'ishirahamwe rya Solidarite rikorera ngaho nyene hirya gato yo mu Kamenge, ariko urirongoye ntawe nibuka neza. Ndashima cyane iryo shirahamwe, ndashimira kandi n'umuntu yashoboye kuri nyoriyantamwo, yitwa Kaneza Tirifine, nawe nyene ahari Imana imugirire neza. Nifuza yuko abantu bene abo mwabandanya mukora ibyiza nk'ivyo, kuko umukama azobandanya bibahezagirira. Muri Solidarite bagufashije ibiki ndibuka? Muri Solidarite baramfasha cyane mu kugura imiti ikenewe canke mu kundihira ibipimo, kuko naho nyene navuga yuko hari uburyo bwagiye abavyeyi batari gushobora kuronka bo nyene. Mu bushikiranganji bwo gushigikirana nibo bagufashije, niho bita muri Solidarite, wowe wibuka agaciro k'ivyo bagufashishije? Agaciro k'ivyo bamfashishije ntako nibuka neza, ariko icyo nzi nuko imiti yose yanditswe canke ibipimo byose bikenewe mu kwezi n'igice namazeyo, byose baca babirungika. Byose navuga ko ibitaro aribo bashoboye kubindihira. Urumva uko ari leta y'u Burundi yakurihiye ibitaro, ukwezi n'igice wamaze mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge, ni leta y'u Burundi buciye gushikirana bwo gushikirana. Urumva kugira ngo ube gutambuka uhema n'impembo z'abazima kuri uno mwanya, umva ko abantu benshi babigizemo uruhara. None ubugwayi bwawe ico bwakwigishije? Ubugwayi bwanje bwaranyigishije cyane, kuko ahangereye ubu novuga ati nanjye Imana inteye iteka, canke n'ubu nyene sinokwirengagiza umuntu n'umwe afise ikibazo. Ni ukuvuga ko ubugwayi bwanje bwanyigishije cyane umutima w'urukundo, nari ndawusanganywe, ariko ubu ko ndavyiyumvamwo numva ko vyiyongereye cyane, ku buryo nsaba Imana yuko nanje yomfasha nkatera imbere, ku buryo nzofasha nanje abandi nk'uko nanje nafashije. Kuja kuvurwa hanze
ivyo bakurihiye uravyibuka canke hariho uba wibuka agaciro abakuvuye kukuvura umutima bakubwiye ngo bitwaye amahera angahe ni bande bayarishe? Nibaza yuko nko kuja kwivuza hanze bwa mbere ivyasabwe ni pasiporo nayirihiwe na bosomarite. Nibaza ko kari agaciro k'iraki 2 n'igice. Maze kugera hariya abamvugije Itike y'indege nayo watagaze gute? itike y'indege yarishwe n'ishirahamwe bosomarite ingana n'imiliyoni 9 ku buryo bwo kuvuzwa nabwo bwagiye ndiko ndabiraba neza mbona ko ari imiliyoni 150. Ivyo byose vyakozwe n'iryo shirahamwe, nkaba nshimira cyane iryo shirahamwe nongera ndarisaba yuko ryobandanya gufasha n'abandi nkatwe. None kugira ngo ubone nk'abantu bose bitanga bakagutangira amahera nk'ayo yose batakuzi ataho muzohurira, ivyo bintu ubiha insiguro iyihe? Insiguro nobiha nuko novuga ati ni Imana ivyikorera hama ikaca mu bantu b'imitima myiza abagira neza nk'uko kwanyu. Agaciro nobiha nuko nibaza yuko n'iryo shirahamwe rikenewe naryo nyene gufatwa mu mugongo n'abandi bantu nk'uko nyine. Benjamin, ndagushimiye, ndakwifurije ko abandanya gutera imbere.